wafashije neza shora inaya fise 4 ans nanumviriza radio CDO AKAZI NI AKAZI. Twibaza ko mutarambirwa muri kumwe na radio CDO AKAZI NI AKAZI. Ni Béatrice BARIKORE kuri micro kuri megahertz 105 n'ibicindwi. Muri kano kanya rero nagira tube turaganira ku vyerekeye ikintu gikunda kugora abantu, kuvuga urakoze, kuvuga merci. Hari abantu benshi badakunda kuvuga merci, badakunda kuvuga urakoze. Abahinga rero baravuze bati iryo jambo ni jambo rigufi cyane mugabo rikunda kugora abantu, rikagora abantu. Mbere bikanagora ngine umuntu iyo mukoreye ikintu, wamukoreye iciza, witaye ku rutare wagize icyo ukora, ugasanga ntashobora no kubibona ivyo wakoze, ntashobora kubona ingufu wabishizemwo, hanyuma ugasanga ntashobora kugira ati urakoze, urakenuye, merci. Ugasanga rero abandi nabo bakavuga asante sana. Ako kantu kajambo gatoya ngo karashobora kugora abantu. Mbega biva kuki, umuntu yobigenza gute? Inyungu zo kuvuga merci, inyungu zo kuvuga asante sana, inyungu zo kuvuga urakoze, inyungu zo kuvuga urakenuye mu buzima bw'umuntu zoba ari izihe? Reka tubiganire ko rero kandi twongere tubashikiza n'uturirimbo twabateguriye kuri radio CDO AKAZI NI AKAZI. Kuko ubundi rero bavuga ngo iyo umuntu adashoboye gushimira umuntu ngo vyerekana yuko atahaye agaciro ico kintu umuntu aba yakoze, kandi ngo nawe nyene ntaba yaguhaye agaciro. Urumva rero iyo umuntu agukoreye ikintu, gerageza uronke ikintu mwishura, umubwira uturakoze, urakenuye, biraheza bikamufasha kugira ngo nejo bundi musobe guhura aheze agukoreye ca kintu, mbere ashobore no gukorera gisumba ico. Abahinga rero baravuga bati mu vyerekeye imico y'abantu, iyo umuntu akoze ikintu bakamubwira kuko bakoze ko ashimye, biha agaciro wewe kandi bigaha n'agaciro n'uje wagikoreye. Mwese muri babiri rero muraheza mukumva munezerewe, mushimye, mushimishijwe nuko umuntu yabonye ikintu wakoze. Ariko rero mu gihe ataco wakoze, ucumenga nta cabaye, ucumenga nta cakozwe, ucumenga uwo muntu wagikoreye nta mutima afise. Benshi baravuga bati urya muntu nta mutima agira n'ukuri, kubona namukoreye ibintu nk'ibi iye ntavuga ati urakoze, ntavuge merci, ntavuge na gatoya. Hari n'abandi rero usanga mu gushima bavuga bati ko wankoreye iki, mu kugushimira reka ndaguhe aka kaganuke. Ariko rero byinshi bitangwa n'iryo jambo ryonyene usohoye mu kanwa, uti urakoze, uti ndagushimiye, uti wagize neza, uti kandi ndumva hari akantu no gukorera kubera aka kantu wankoreye nawe. Bishobora rero gutuma mbere n'imigenderanire ya mwebwe babiri ica ivyukira ngaho, kuko umwe wese yashimye kandi ubundi nawe yakoze ati burya ivyo nakoze naka yabishimye, burya ivyo nakoze naka yabibonye, yabonye nguvu nashizemwo, ati kandi vyerekanwa nuko yanshimiye. Gerageza rero mu gihe umuntu yagukoreye ikintu ushime, uvuga ko kajambo konyene, ubishoboye kurenza ku kajambo akandi kantu uwo muha nk'akaganuke, naho rero n'amahoro menshi, naho biraheza bikaduza imigenderanire yanyu, bikakuduza na wewe iyo washimye ugashimira umuntu kuciza yagukoreye, ati Imana iraheza ikanezerwa. Munezerwa rero mwese banywanyi bakunze ba radio CDO AKAZI NI AKAZI. Tuje twese ku ishure ryo kwiga kuvuga merci, asante, thank you na shukuru, urakoze, kugira ngo imitima y'abantu ishobore kumererwa neza kandi umuntu yumve yuko wamuhaye agaciro. Duhanahane agaciro, duhanahane urukundo mu kuvuga merci ku kintu cyose umuntu yagukoreye, umubwire uti urakoze, winanate kuva uyu munsi, kandi ubivuze rimwe twizere yuko bizoheza bikabandanya bikunda. Murakoze cyane mwese.